Muno mwa tuko turavugana Jojo arafise umwana mbega nta hantu wibaza ko ba waraciye bakavuga yuko ujya mwana yo bari wa Chris bakavuga ati ujya mwana ari wa Chris Jojo yaranyase akurikiye Gasore aramuhunga amaze guhunga ibyabaye isigindi igenda na Gasore rero ubu Jojo yaravyaye reka turindire la suite biravuga yuko Isaac classic yo yarakwituye kuri filme novuga yamaze kuja ku mugaragaro ihari yo yarakwituye arakubwira kugira ushobore kuja muri filme sinzi ko wamukwefye ntavyo tuzi ariko muco uvuye kuri webyo bavyiza cyane gusa ico novuga cyane na mbere nsavye ko imbabazi Isaac TV Isaac wenyine ndamusavye imbabazi kuko yarampamagaye kenshi twaravugaje kenshi yuko mvise nyambara ntuze ashikane sene zo gwego y'ubupapa wala byarangoye vraiment byarangoye nzoyimusaba vraiment ubu nije nzomwigenga ndamusabe kabisa ko anisame vraiment mbabarire uko ni inshuti n'umugenzi wanje twakoranye byinshi cyane gose sinoreka kugira featuring nawe vraiment ego Isaac TV. Oh. What's up my people ndabakunda cyane gose amahoro y'Imana bane namwe ho muri hose murabizi yo ndiko ndavuga cyane abari kiganiro kimeze neza cyane gose ndabakunda ini Isaac TV Mr Home Mr Meet the voice from Inja de la Capitale behind the camera turi kumwe na Akimtale umutipe nkunda cyane yafashe image uyibona neza cyane turi kumwe n'umuniga turi kumwe tuko pamwe na mnyama baba Chris muramuzi muri bisangamani Chris bisangamani niko dukunze kwandika kuri titre n'umugezi kwandika Chris muri bisangamani bamufashe ngira ari kumwe n'umwana murazi ko twakunda cyane rero nitobateja cyane reka baramutse mu bwami bwa Isaac TV murazi n'umuntu wanyu yamayace kuri Isaac TV kenshi cyane bisangamani twamatwayiravye abaraba Isaac TV kenshi no bakunda kuraba bisangamani bimeze bien sana ndabakunda rero niwabona kino kiganuze kuba uwa mbere kugira share ndazi ubunyene hingira presentation wamaze kuryohe utaranamubona baba Chris umuntu ufise akina amasinema gangutse kuruta bose kandi afise n'imodoka afise na kanoti papa ameze neza unaniwa sana dogo yangu hiyo presentation yako nalitiwe uko fresh like sasa uko presentation bora ndefu sana nariko jabo big up yes nitwa Chris nko saboya yabwiye nk'abandu mu kinyoma reresi ego ndibaza ni presentation ubona yari kenewe braza baba Chris mwanya muto yukoze amareresi wamaze kuba igihangange usigaye usabwa ama featuring menshi cyane ugaja gufasha abantu batandukanye mbega wibaza ko ari igiki urusha abandi bakinya amafilme kure ndetse bakanatangura imbere yawe ariko batarigera baronka featuring ariko baba Chris ariko araronka ama featuring menshi mu filme zitandukanye wibaza ko ari igiki ubarusha je ndibaza yuko byose bikorwa n'Imana kuko nk'ivyinjiramwo nari nzi ko ntobishobora mugabo uko je kuva kera nari umwanditsi w'amafilme hanyuma nkiri muri secondaire nakinira by'ama sketch by'amateatre bon ibintu nk'ivyo nca ndabiheba maze kuja muri university ndabiheba ndabitanguye uvuba kuva muri 2010 ndatanguye uvuva muri 2020 yego mugabo rero ubu ndabishima Imana ko ndonga ama featuring hirya no hino Ingozi Bujumbura donc abantu bampamagara bivanye na tani Imana yampaye yes ya ni guhera primaire araja muri secondaire araja ku university urumva ko harakina ibintu by'ama sketch urumva ari novuga yuko uri professionnel akora kazi afise ikintu bita licence ego ndi licence en économie ego nimba taribanga kantu ikurangwa nagakawa canke nakabia utuntu tuzanga tw'abagabo mane so twakuriraza energy bituma ugira ingufu kuri boosting uko nawe ati uremvise ikiganiro kwa Isaac TV fo kwanza ngira ingufu jumbe rero yamuteza ko umuntu afise mood imeze neza ni vyoroshe kuko muri abantu bageze kure kandi muri abantu batanga ibiganiro byinshi vyiza bikaca bituma yuko najewe ko ubu deja urazi ko nako ndashooting ahantu nguvu zimenyishana kidogo cyane kasema cyane rudisha nguvu kidogo mubona ngavuye muri shooting uko mumubona meze havuye muri shooting avuye mu kazi ariko sometime gatoyi baravuga yuko abantu banwa ama energy baba papa sometime babashaka kwiboosting hamwe hageze hari nyene no energy bitwa ugira inguvu gusa abedi ibintu bishizemwe man ibintu bishizemwe kuko energy ituma kwanza cyane na mbere ubona ko inguvu zaguheranye kugira uzigarure ego bijya n'ibindi manene abazitumia utu urazo kwereke baravuga ngo kanyoye ngo urakubita uraza dakwereke ariko iri bakubeka uraza dakwereke umuti ego man we nta n'umuti wa uri natire ni sawa ari fresh we imo ya mbere akawaida natire okay turi kumwe na Chris rero muramubona tuje kuraba novuga yuko hariho ama filme menshi ariko araca kuri ihuriro kandi tuje kuba supportinga please ndabasavye ni muri kurankurikirana nka Star Boy ntuzoreke gukwirikirana umuntu
kubera umwanka genda ukurikirane ibikorwa vyiwe kubera ariko abikora neza cyane kubera bikuryohera ntuzoreke gukurikirana ikintu ngo ni kubera wanka umuntu genda ukirabe cyane kubera ibintu nkina baranyanga cyane kiya ginkira bisanga mari baranyase naramishe Gasore ndamuhotera ibireba birebire gushika no ngenda muri kuri station mfisa amarangi ya mami gitoro bakanyangira ko mi gitoro tiwa wewe ngurakazi imagine no nitugwi gitoro kubera iki kwenga ntangi gitoro mfisa amahera yiwanye ngo no ngo nibikunda kubera we Gasore finalement mwe nimko muradandaza kubera iki abantu banyanka man genda umuntu mwiza no bazi ko ari vya vrai ni filme yanuze ya Alvela ubu rero baranyese dopli kubera babonye yuko bavuga ko umusotana Alvela nyiri oya bavuga yuko kubera ijya filme kubera nagahoteye ndakaviola ibintu nk'ivyo no ikwa ni filme ya nani mumuriko murigisha abandi bantu kuko sometimes biraba muri VIP yego ni nyigisho vraiment yego twarakinye bisanga amahani novuga yuko washaka kumukubita kampapu Gasore kugira umutware Jojo muno mwa tuko turavugana Jojo arafise umwana mbega na ahantu wibaza ko bawaraciye bakavuga yuko ujya mwana yo bari wa Chris bakavuga ati ujya mwana ari wa Chris kuko niwe yafashe Gasore aramuvyora aramufata nabi aramuboha kubera Jojo no kure musanzwe muzi ko yubatse afise umugabo wiwe baciye muri ta civile baca no kwa Partage sinzi ko ariko Pastor ndabitahura baba Chris ndabitahura ariko ndazi abavyibaza baribaza ati ayo sanga ari Chris nyene yaciye akora vya vrai ya vraiment no ya ujya mwana si wanje umwana si wa Gasore n'umwana no wamizi amani vraiment amizi mtoto ni wako oya Jojo she my sister ni sister wanje nkuko yoshaka kubwira Gasore ni kakake yani yari by'amafilm ibintu nk'ivyo kusema gusa iyo bisanga amani twakinye yibungenje kandi yagendira kura bigaboneka biba vya vrai numva yari umenganye bisanga amani izigiye zitoke nyinshi cyane gose ko twarastose bisanga amani zata kutoka ubu Jojo anakuja ikomoto bisanga amani ngira mugere mu ikindi Jojo hivi anakuja ikomoto kama zamani ya mwana azoca bawi wawe muri bisanga oya ujya mwana ntavyo nzi none ndakweze igiye bisanga amani bavuga ko yandi ya Gasore bavuga ko ari Gasore ariko niwe mwari mukundanye na Jojo kandi wari umaze kujya mu ya mbere amato ansumira muri bijya bisa episode ahigeze ni fire Jojo yaranyasa akurikiye Gasore aramuhunga amaze guhunga ibyabaye isigindi igenda na Gasore rero ubu Jojo yaravyaye reka turindire rero suite ariko gatoyi muri film garagaje kuraba biraboneka ko wari umaze kujya mu ya mbere bisigura yuko hajya ujya mu bebe wa Jojo muri bisangamani kurikira azoba ari wiwawe utaniwa sana leo man umbiza bisangamani nje ndayikunda cyane ijya film ko niyo yatumye kwanza ndonka kwanza levi imeze menyekana nta ni film novuga yuko no bana nakinye kushiga kuko ijya niyo yatumye menyekana ijya no hino ko naho nje hose agenda bambwa ati Chris 7 ibintu nk'ivyo mugabo bijya ibintu byose twakinye turabikina kubera tutanga impanuro si gukina kubera ngo ni ibintu twakinye biri réel no ni impanuro dutanga nta kintu novuga yuko amplisi tuko turakina umugoranje bari hajya umugabo wa misa bari hajya donc yes sometimes bari hajya tumafu ukoze ku madame yarandekuye ko sawa ko sawa vraiment unkira amafilme ni the game ubu nakinkurikira ati ndakwize vraiment tu vois imigenderanire iri hagati ya Chris na Gasore imeze gute ubu unye ubwa mbere mukiri muri ihuriro ko imigenderanire yari imeze n'ubu unye bimeze gute bipanze gute imeze neza cyane ndakweke message yandike mu gitondo yariko ya bon naravye stati yiwe ndambwira amajambo twavuganye arambwira ati thanks bro nakumisi sana kandi nje nzoza kumutegera ni ava hariya twitege featuring ya Jena Gasore bon ubu rero nje ndi muri management ndi muri ihuriro we asanzwe ikora ivyiwe tiwa rero niba yashaka mu featuring imi amuredi niko sawa sema lakini ni koma kwanza ruhusa kwa manager we cyane mangagira featuring nawe kuko ndavyifuza kandi ndaza hari aravyifuza vraiment ego sava ntazo twapfuye kinini je kwanza n'umugenzi n'inshuti sio gusa habaye gusa akabazo ka ntuze ka ikika team hamwe nawe ego ikintu yo wicaye wama wibuka canke umwibukira ko Gasore babalao ni igiki kuri baba Chris bon babalao arazi gukina sasa n'umuntu afite tarikomeye kandi Imana yamuhaye cyakabiri n'umuntu azi gukora arakora ni mtumishi yes big up my bro uko mtumishi kabisa n'umuntu azi gukora n'umuntu yitanga kubwira ibintu vyiwe bigendeye ahageze vraiment ndamukoresha kugira ashike kure ego ejo azobe
kure kurusha novuga yuko uko avyifuza indoto cyane akaba yarakubitiye mu gihugu cya Tanzania naje muri Tanzania gusa agende mu bindi bihugu bitandukanye agende muri state agende muri Canada nkuko avyifuza muri China hose Baba Chris utaratangura filme uko wari umeze muri quartier cyangwa uko bakwakira abene gihugu muri quartier n'ubu unye umaze kwandika izina mbega ubona bimeze gute ubayeho gute wanye gute n'ababanye bo bazi ko je n'umumesha aho ncha hose bazi n'umumesha très méchant kuko amafilme yose nkina mba ndi umumesha nkiya ingozi nari umumesha Ai bujumbura mba numwe umva bazi ko ndi umuntu mugari umuntu ari kiganiro yigeze kuri aho gati tushaka kumenya ari umuntu yanditse muri commentaire mushaka kumenya ubuzima bwa Chris yuko ariko ameze no muhiriwe yuko ari umuntu nyene anakura misaya wasukomeze vraiment ndi umuntu ngwenga ndi umuntu stress bose babijya brazango yibere fresh ni mu kajya nakazi umva bari kwarakina kandi yuri mu kazi bagwa esene yo kurira urarira bagwa esene yo kwica umuntu uramwica niko bimeze gato amato asumira biravuga yuko Isaac classic yo yarakwita kuri filme novuga yamaze kujya ku mugaragaro ihari iba yarakwituye arakubwira kugira ushobore kujya muri filme sinzi ko wamukwefye ntabyo tuzi ariko muco uvuye kuri webyo byiza cyane gusa icyo novuga cyane nambere nsavye ko zimbabazi Isaac TV Isaac wenyine ndamusavye imbabazi kuko yarampamagaye kenshi twaravugaje kenshi yuko mvise nyambara ntuze ashikane sene zo yego y'ubupapa voilà byarangoye vraiment byarangoye ego byarangoye kuko ubu mfise umuntu ijoro mutaga nkora kuri raporo kumutaga mwijoro nkakora ahandi usanzwe uhazi urumva bica bingora cyane nkaruha cyane siyo mi vraiment kinamba musama mugabo nimba hari amasuite nyimba ama episode vraiment genzo jamutu ego nzo imusaba vraiment ubu ni genzo mwigenga na musabe kabisa ko anisame vraiment mbabarire uko ni inshuti n'umugenzi wanje twakoranye byinshi cyane gose sinoreka kugira featuring nawe vraiment ego gatetse ko turayaga ndazi bariko baradukurikirana muri ihuriro mbega muri ihuriro ubu unye timu ihuriro bimeze gute byifashe gute tubona ko mufise famba mu kinyakina neza attention ibintu byo kudesinstalla mu WhatsApp hari ariko arabiremza mubayeho gute mwihuriro kwanza iyo nije jambo narindindiriye iyo ni question narindindiriye iyo tumeze neza ubu management bu yahuriro bimeze ipanze neza hariho staff imeze neza kandi yatowe na manager hariho abakinyi bashishaguma baza bafamba bariho bacamama bariho nabandi ubujojo nawe agiye kuza kandi ari mupya bebe agiye kuza ari mupya tena ule bebe atacheza ashanambia amisi atakuwa star jamaa hata mwezi ya bamurindi ataingia mu bisangamani ni mtoto wa Chris bisangamani comics itakuwa mtoto wa bisangamani itakuwa mtoto wa nani itakuwa ni mtoto wa yo bisangamani ubundi ko ndamuronda ko yeshenete urumva mugabo sava urumva twipanze neza kandi no kugira yuko abakozi mu ihuriro ubu abakira muri ihuriro bose bahembwa neza kila mtu iviko na contrat dani iviko kumusari kabisa ivyo nivyo jewe nashimye kwanza manager ibintu yagaruye kumbere ivyari bimeze neza kera mugabo ko kera bitanga kivagabon ugasanga umuntu amuhemba uko yishaki uko mutipa shasi ibintu nk'ivyo mugabo ubu ni sawa bipanze neza ubu abantu bapanze neza hari abakinyi benshi kandi abakinyi bashashe bariko baraza kandi tuwatumye n'abandi bakibaza yes siri tugwaruka nk'ubu deja tugiye muri vacances tugiye gusohora ibintu byinshi n'imfashanyo nyinshi kugira okay je ndashaka umpere message abantu basanzwe bakurikirana ihuriro tugerageje kuraba paraporo Gasore gihari ibintu barabiraba cyane kuruta uko babiraba no munsi sinibaza ico kintu cyo bakibuze nimwe navuga ati nukunda umuntu ukunda akazi ke wiwe akajambo nka message ku bantu bahora bakurikirana ihuriro ariko batari ko bayikurikirana akajambo canke message ivuye kuri Chris ijya kurabo reka ntange message kwa Isaac twanda ziko Isaac bukurwa n'abantu benshi kandi muri abambere vraiment icyambere je nshaka gushikiriza ihuriro TV kumure baye kubarakurikirana kenshi kubera hariho Gasore na Yasoni hamwe na Nilam mugabo benshi nibakikurikira nkuko byakurirwa kera mugabo icyo nababwiye kintu kimwe ubu turipanze neza tubasaba yuko mwosubira kandi mukatwizera kuko hari abakinyi benshi bariko baraza bagumagira ama formation ijya no hino kugira tukabaforma kugira ibintu bigende neza reka rero wico ari kugira nimba uri wikurikire ibintu biko biba byinshi bishasha kandi bimeze neza kuko uraziga braza muri team hari abantu baza bakagenda mugabo bagiye siko bo baca abandi baca bahagara abateye imbere fo iko haza voilà abateye imbere hacuya kandi ihuriro yarateje imbere abantu irabavyura ibashira hejuru rero nimba bajya baramaze kugenda hari n'abandi bariko baraza nawe ni babafasha ubwingi voilà ego il faut twin one si tunasikia ye Gasore na Yasoni bashafika devo ya mzuri sasa ubu bariko ihuriro iki iduza abandi
igitangaje mamisa yiko kuvyara umwana rero umwana nawe nyazo umusitari rero nawe umva azotangwa akiri umubebe ifoko nawe akazokavyura gushika naho nyene bazogasohora nko bimeze vraiment ubu rero tubasaba yuko abanywanyi vraiment Hero TV mukurikirane Hero TV kandi musubire mutwizere kuko nimwigeze novuga ngo mwakize ngo mutwizere nkuko vyahora ariko vraiment niyo message ntumye hanyuma nkasaba imbabazi ku vyabaye ko byaraharangiye ntakibana zitakomana kandi yari yazurumva njo ivo ndugira ngo niko bivuga cyane ibere cyahaye Baba Chris kandi nagushimire wagize neza cyane gose kutwitaba mu bwami bwa Isaac TV number 1 muko number 1 kandi mwe makugura abantu benshi kandi sitabona no hanze sinzi gituma batabona nawe yune ego vraiment sinzi gituma abantu b'i Burundi batakurikira Isaac nibanchore jiwaze vraiment mwichoreye bana nataka franga bana akabachorewe naye akabanichoreye ega hapa niko natafuta franga hapa tunafanya kipindi juu niingize views nipate hela unajua bro unajua hiyo vraiment hapa nakubali tena huko kwanza wewe huko kwanza vraiment umtipe ndamwemera cyane numu brother wanjye namukubali najyo mara yese ubonye yagiye yapoze igigano nk'iki muze mwanga muri benshi kuko abafise amakuru menshi yaryoshe tena ko comedy muri kiza sinema lakini nilichezaga mwa sinema ya Isaac utaniona wari umeze gute wengine sinema nataka nicheze tunaona Dani ni bengi wakina Fani la vie utaniona ndakuona of course big up asante mugoba okay merci bana big up turakunda twese turakunda mwese kandi imari bandanye bahezagira ibintu ko bigije bijya hejuru two durageza kugira musukani mutwizere kandi bizogena neza big up bye bye nipe change big up sana bakunzi ba Isaac TV ani mimi tusikie kama kaka ko fresh sasa usinguvuga ariko nazo wewe ngoa unakasikiaje hapa nikipiga moya mbili moto bakunzi ba Isaac TV murazi ko ndabakunda cyane ni Mr Home Mr Meat nije nari kuri mikoza Isaac TV ndabakunda cyane ntuzukunde umuntu kunda kaza akora ndagusavye je nanje sinshaka ko nkunda before kunda kazi ki wanje hama uzonkunda ariko amanje kunda kazi ki wanje tuje kubashigikira Ihuriro TV kugira bariko barakora neza cyane gose hari aba desinstara hariho ba Famba hariho nabandi bakinyi bakomeye hariho ba Cheval Blanc hariho ba Hamza hariho Baba Chris ni benshi cyane bari muri ihuriro na Jojo yari barutse kandi ni wonkwe n'uwo mubebe akura ari muri ihuriro ari muri team ameze neza cyane gose tuje kubashigikira ntushigikira umuntu kubera umukunda shigikira ibikorwa vyo kuko ni watwari bishoboka mukunda cyane nazo kora amakosa nuzo kugera ubona ko yakoze amakosa ariko tuje kuraba ibintu kubera tubona ko bimeze neza tubona ko biryoshe ni Mr Home mwambonye kuri ya force nimere fresh nibereye ku mucanga turi kumwe na Akimutare behind camera niwe ko raduha amasana ameze neza cyane gose ndabakunda ntukundeje kunda kazi ki wanje before amaje uzonkunde mu nyuma kuko nanye ndashaka bankunda sinyeneye guma ndisingo nafisa bankunda ni munkunde nanje basi mukunda ibikorwa vyanje ntimukunde jewe ndabasavye kunda ibikorwa kwanza dushigikire Ihuriro TV irimo abantu benshi kandi bakina kandi irimo abakozi benshi bataronse zya views bataronse amafaranga amisi niyo ronka yabahemba tumadanye rero gushigikira ivy'iwacu bye bye ndabakundagira like na share na comment bye Isaac TV. Oh.